amanota yagomba gushika ku 10 byo byose biragaragaza navuga ngo urwego rw'ikipe kirasubira inyuma rero nivo yiwacu nako nivo y'abasore bacu ni nivo kiraja ku rwego rwo hejuru kuko nyamba umusore ava muri equipe yo ngaho iwacu mu Burundi nka Flambeau du Centre akerekeza muri equipe y'amagajo akamara y'uwo mwaka umwe akerekeza muri equipe nka Rayon Sport equipe novuga ngo ifise amafaranga equipe novuga ngo ifise uwo mufana mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda muri rusange tuba tubona ko abasore bacu ngaho mu Burundi nabo bari bamaze kuja muri ya football ya iri mu rwego rwa professionnel kuko deja n'amafaranga n'umunsi bariko barahabwa urabona ko ari amafaranga ashobora kugira ikintu afasha uwo mukinyi muri kariyeri wiwe anamumotiva agafasha novuga ngo nk'umuryango ukorana n'abakinyi benshi ngabo basanga bitaho iyo miryango yabo bubatse cyangwa ugasanga bafise bene wabo bafasha muri rusange rero nayo mafaranga aje abari menshi muga agahabwa ayo mafaranga novuga ngo bivanye na niveau de performance yiwe rero novuga yuko ari ikintu ciza cyane cyo gushima kuri football ngaho iwacu mu Burundi ndetse no ku basore novuga ngo babakinyi bacu b'abarundi buryo bariko bagenda batera intambwe bava mu migwi iri ku rwego rwo hasi berekeza mu migwi iri ku rwego rwo hejuru. Ni Rukundo Abdulrahman Papley yakinye saison nziza cyane muri equipe ya Flambeau Centre ava kwa Flambeau rekeza mu magajo akinamwo ibigiye bitandukanye akinamwo saison imeze neza cyane. Est-ce kuva mu magajo kerekeza kwa equipe ya Rayon Sport equipe tuzirayo irimwo ibibazo byinshi cyane tuvuge ko ari intambwe idasanzwe umusore wacu ndavuga Rukundo Abdulrahman Papley ashobore kubatera kuko nivyo equipe ya Rayon turayumva ku izina na equipe yarangije ari ya kabiri ariko uraza kuba twibaza ati est-ce ihangiro rya Rayon Sport ryo nira canke ihangiro ry'uwitwa Rukundo Abdulrahman Papley ryo barari rya ubwo hangiro yoba ifise nako equipe ya Rayon yoba ifise ndavuga nk'ibintu byo kuvuga ati natwe turashaka kuzoguheganirwa ibikombe mu myaka iri imbere ugiye kuraba ni equipe ya Rayon Sport ugiye kuraba ari equipe ntana championnat zo mugano wa Afrika nta na kimwe kuko equipe ya Police arasohoka muri Confederation Cup yabatwaye igikombe cy'amahoro batwaye igikombe cy'amahoro mu gihe equipe ya APR yatwaye championnat y'igihugu gikuru championnat nkuru y'igihugu cy'u Rwanda mu gihe rero equipe ya Rayon ibyo bikombe byose yaza kubona nasezerwa n'ama equipe ameze nabona ko n'abakinyi barako baragenda banayivamo kabisa equipe ya Rayon banabishije mu Murundi wacu mvuye kure Emmanuel Manu ariko turaza kuba twibaza est-ce Rukundo Abdulrahman Papley choice we kuja kwa equipe ya Rayon Sport iraza kuba ari choice nziza cyane ku kijanye na kariyeri yiwe ahubwo novuga ko ni Papley kagenda agira ibihe biza muri equipe y'amagaju kandi kuja kwa Rayon Sport nacyo novuga ko atari ikintu kibi ni Rayon Sport ubona ko equipe ya APR mazima imyaka iri batwara igikombe gikuru Rwanda Primus League mu gihugu cy'u Rwanda ubona ko imaze 4 ari APR gitwara biye kuri Rayon Sport novuga ko nabo nyine nguvu zagiye zigabanuka cyane kuko habonetse n'imvururu mu burongozi abaperezida wa Fidel ubona ko bari bashaka no kumukura ubona ko ni Rayon Sport ugiye kuraba muri rusangi ni equipe novuga ko ni nk'equipe y'abanyagihugu ni nko twavuga equipe ya Vital rero novuga ko muri rusangi ni Rayon Sport ugiye kuraba moyen financier bari bafise mu iyo myaka iheze siyo bafise muri bino bihe barimo Yego navuga ko mu bintu biriko birabagonga n'ivyo nyene ni Rayon Sport ugiye kuraba mu myaka iheze nabo basuma kujya equipe ya APR Suma baje nko mu Buganda mu mwaka wahera bari barokrise umugardie wo Muganda Simon Tamari yari yabaye umugardie equipe yagira gatandatu mu gihugu cy'u Buganda yari yaje mu bakinyi batatu bari guhiganirwa agashimwe mu gihugu cy'u Buganda bigenje neza muri championnat mu gihugu cy'u Buganda mu ugiye kuraba no munsi equipe ya Rayon si equipe bavuga ngo zango bari bafise mu iyo myaka iheze zo kurokrita abakinyi bakomeye ku mugabane wa Afrika nkuko turiko tubona muri equipe nka za APR sizo bagifise rero ugiye kuraba ko bagiye muri equipe ya Rayon uswe Papley novuga ko ni ikintu ciza cyane kuko ni Papley ugiye kuraba nanyo n'ubwiwe yari wari umwaka wiwe ariko akina championnat nkuru mu gihugu cy'u Rwanda ari muri equipe y'amagaju kuja kwa Rayon Sport na Irevre uburyo bwaragabanutse nk'ubuhari nk'ubwari buhari mu myaka iheze muganye Rayon Sport na FC izina FC jambo rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda kandi nubwo itatakanye igikombe ni equipe yarangije ari ya kabiri mu gihugu cy'u Rwanda iriko igerageza kwiruka kuri equipe ya APR rero kuba yasinye equipe ya Rayon Sport naco novuga ko ari n'ikintu ciza cyane kuko equipe ya Rayon Sport na equipe y'amagaju ntiziri ku rwego rumwe mu gihugu cy'u Rwanda iri mu gihugu gimwe cy'u Rwanda igenda inameze neza cyane tuve muri Rayon Sport tuve kwa Rukundo Abdulrahman Papley
twerekeze muri tunwa yo muri vacances 2024